abaserukiye amashirahamwe aharanira agateka k'abana, abarongoye amadini, namwe bamenyesha amakuru, tugira amahoro no guharanira agateka k'abana muri rusange. Dufashe uno mwanya kugira tubamenyeshe ivyo Ndimubandi Foundation yaranguye, ivyo iriko irakora n'ivyo itegekanya gushira mu ngiro. Fondation Ndimubandi usivye ko ari igikorwa catanguye kera gikorwa n'imboneza ariwe Stella Ndimubandi, yatanguye kuja habona igenekerezo rya 23 Ntwarante 2024. Igikorwa co kugurura fondation ndetse no kumenyekanisha kikaba cabaye kuri ayo magenekerezo. Haravuzwe ido nido ry'iyo mbono, aho yazananye n'ivyo fondation yategekanya gukora mu minsi ikurikira. Harabayeho ukuganira ku vyerekeye agateka k'umwana muri rusangi. Inyuma y'iryo koraniro haruguruwe ibiro bibiri. Ivya mbere nahakorera uwujejwe kumviriza no kwakira abituye fondation mu gutabariza umwana uyu canke uriya ahohotewe. Haruguruwe n'ibiro bigira kabiri bikorerwamo uwujejwe ivy'ubutunzi bwa fondation. Inyuma y'ico gikorwa haruguruwe ikigo ca mbere ca fondation kiri mu Nyabugete ya gatatu, aho cashoboye kwakira abana bagera kuri 12. Hari ku magenekerezo ya 25 Rusama muri 2024. Hanyuma y'ivyo haratunganijwe ikindi kiganiro ku vyerekeye agateka k'abana, aho naho hari abatumire batandukanye baje bava mu ntara zose z'igihugu ndetse n'abaserukira inzego. Haratewe akamo amashirahamwe atandukanye mu gushishikarira gushira inguvu hamwe ngo duharanire agateka k'umwana. Fondation yuguruye ikigo kigira kabiri i Muramvya, aho hari ku magenekerezo ya 12 Kigarama muri 2024. Hamwe n'ivyo vyose harashoboye kuronswa ivyo gufungura ku bana bari mu miryango yabo, hamwe n'imitahe mito mito ku bakenyezi kugira biteho ineza y'abana babo. Ivyo rero ntivyakozwe ku rugero rushimishije, ariko fondation itegekanya kuzokongerereza ibitigiri muri uno mwaka tugiyemwo w'ibikorwa. Hambavu y'abo bana bari mu bigo, hari abandi bakiriwe mu miryango, nabo bakaba bariko bunganira fondation mu gukurikirana ivyo bibondo. Muri abo bana bari mu bigo vya fondation, abari mu myaka yo kwiga barashizwe ku mashure. Abarengeye iyo myaka nabo baronderewe aho bashobora kwiga ivy'umwuga bizobafasha mu kwiyungunganya muri kazoza. Muri uyu mwaka turangije, abana n'abakenyezi bose hamwe 49 nibo baronse ubufasha bwa Fondation Ndimubandi. Abakenyezi 5 nibo baronkejwe udutahe duto duto kugira bashobore kwiyungunganya. Abana 17 barakurikiranwe iyo bari mu miryango yabo. Abana 12 nibo bakiriwe n'ikigo cy'i Bujumbura. Abana 12 akaba aribo bakiriwe mu kigo cy'i Muramvya. Abana 3 nabo bakaba bakiriwe n'imiryango yabishinze. Muri make ngivyo bikorwa vyaranze Ndimubandi Foundation muri uno mwaka urangiye.
tukaba dufise vyinshi twipfuza gushira mu ngiro uno mwaka twisunze amahangiro twihaye, navyo bikaba ari ibi bikurikira: inyigisho ku migwi y'abantu batandukanye ku vyerekeye guharanira agateka k'umwana, gukurikirana abana bato mu mabarabara baja ku mashure bonyene atakibajabutsa amabarabara, gutanga no gukurikirana imitahe mito mito ku bakenyezi kugira biteho ineza y'abana babo, gushiraho ibibanza vyo gukurikiranamwo abana bato mu gihe abavyeyi babo bagiye kwisumamo ivyo twise des crèches n'ibindi. Mu kurangiza nagomba ntera akamo umuntu wese abishoboye ko yoshigikira Ndimubandi Foundation gushika kuri iyo migambi. Murakoze. Kuri uyu munsi uri hejuru, igenekerezo rya 22 Ruhuhuma umwaka w'2025, umuryango wa Ndimubandi Foundation watumiye abakunzi, abagenzi bawo hamwe n'abamenyeshamakuru kugira basangize kandi bashimangire imigambi yawo n'ivyifuzo ufise muri kazoza, wongera utera akamo kuri aba canke bariya kugira ihangiro nyamukuru ryawo ari ryo guharanira agateka k'abana bahohoterwa muri rusangi rishikweko. Muri iyo ntumbero rero, kuva ikigo Ndimubandi Foundation cuguruye ibikorwa vyaco mu mwaka wa 2024 mu kwezi kwa gatatu, wakoze ihwaniro rya mbere rivuga ingene ciyumviriwe n'intumbero ryaco n'ingene kigiye gukora ku mugaragaro, congera gikora irindi huriro rya kabiri ryavuga ko hagiye kugurwa ibigo vyakira abana babonye ko bahohoterwa kandi batagira aho bakika umusaya, ari naho hugurwa ibigo bibiri, ica mbere kiri ngaha mu gisagara ca Bujumbura n'ica kabiri cuguruwe mu ntara ya Muramvya. Kugeza ubu Ndimubandi Foundation iriko ifasha abana barenga 49 hamwe n'abamama bashika 200. Tubishobozwa ubwa mbere na nyene ibikorwa aciye muri mwese turi kumwe uyu munsi n'abandi yaduteguriye kugira ngo igikorwa yadutumye gishigwe mu ngiro. Mumenye rero mwese muraha ko muraba agaciro cane mu maso yiwe, hama kuri twebwe naho muri inkingi zacu. Ibiganiro byaratanzwe ku maradiyo no ku mashene ya televiziyo kugira tuvuge ibikorwa, intumbero n'amahangiro dushaka gushikako n'ingene tugiye kubikora, kandi benshi barumvise akamo kuko ikivyerekana nuno munsi namwebwe muvyagiye muri kino kibanza. Uyu muryango wa Ndimubandi Foundation uranafise ubugenzi n'ibindi bigo n'amashirahamwe vyo ngaha mu gihugu cacu no mu bindi bihugu, mu ntumbero nyene yo kugwanira agateka k'umwana, kuko n'ubu haracyariho abahohoterwa. Turifuza kwegera abana bariya kugira twungure umuvuduko mu gikorwa cyo kugwanira agateka k'umwana muri rusange. Kubw'ibyo twagomba dutumire mwese muri aha, by'umwihariko abamenyeshamakuru, gushikana akamo tugomba dutere kuri uwo wese azobona umwana ahohotewe, naho yohohoterwa n'uwitwa umuvyeyi wiwe canke inshuti yiwe.
mubivuge haba ngaha iwacu muri Ndi mu bandi foundation canke mu nzego zijejwe umutekano n'intwaro. Ndabasabe tubikore n'umwete mwinshi kuko abana baragowe mu miryango no mu mabarabara ni benshi kandi amarira yabo aguma yishuza. Twifuje rero gutera akamo abarongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abana, twongera tugatera na leta y'u Burundi kugira dushire inguvu hamwe mu kurwanira agateka k'umwana. Ariko kandi reka tubashimire ku bikorwa vyiza mukora byo guharanira agateka k'umwana muri rusange. Muri uwo mwihwezo twasanze abana benshi mubona mu mabarabara mu gihugu cacu basigaye batumwa n'abavyeyi babo, abandi babigize umwuga. Ni nayo mpamvu twabituye tubasaba ko abo bavyeyi gito bokosorwa, abo bavyeyi gito bakora ivyo bokosorwa canke bagahanwa hisunzwe amategeko ahari, canke hagashirwaho ibihano vyotuma iyo ngeso ituzwa burundu. Bubahwa murongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abana hamwe na leta, muri uyu mwaka duhejeje twarihweje dusanga hariho abana bahohoterwa mu ngo zugaye batagira gitabara. Akarorero nabo usanga bahohoterwa n'ababarera abo twita abayaya. Aha tukibaza ni gute twobihasha canke ni gute twobikosora bitararengerana. Mu kurangiza nagomba ndabamenyeshe ko muri uyu mwaka nyene twasanze hariho abana bahohoterwa n'abavyeyi babo bwite canke ababasigaranye mu gishingo c'abavyeyi babo. Mbega abo bobo bofashwa gute? Inyishu zacu nka Ndi mu bandi foundation zimeze gukurikira. Icambere, twifuza ko abo bana bose bari mu mabarabara bokugwayo kuko benshi bafise abavyeyi. Ibi tubifashijwe namwe birashoboka. Ica kabiri, twifuza ko abana bari mu ngo ababarera bohimirizwa kandi bakigishwa ubuntu, bakamenya ko hariho ingingo zibafata mu gihe bahohoteye umwana. Ikigira gatatu, twifuza ko abavyeyi bahohotera abana ngo nuko ari ababo bihagarara burundu. Ikigira kane, twifuza kubona hariho abakurikirana agateka k'abana urugo ku rundi, maze agateka k'umwana kubahirizwe hose. Murakoze cyane. Ikibazo ca mbere yabajije uko bodutora mu gihe uwo mwana mubonye ahohoterwa. Ndi mu bandi foundation twavuze yuko ifise icicaro, ifise biro zibiri. Biro ya mbere iri kuri Petit Seminaire aho bita mu Kanyosha. Turatanga adresse, turakunze no kuyitanga ku mateleviziyo atandukanye. Biro igira kabiri iri aho bita kuri Station Prestige, naho nyene ni mu Kanyosha. Uretse ko tugiye kubikora mu Karonka icicaro cyo muri Centre Ville, mushobora kwitura byihuse. Hama turafise n'inomero dutanga mu gihe muri kure, kuko bishobora gushika biri mu ntara z'igihugu ugasanga ni kure, bigasaba yuko bakoresha telefone. Nazo nyene tuba tuzitanga kenshi, turongera kandi tuzitange. Murakoze. Ikibazo kigira kabiri mwatubajije kucerekeye ico twavuze c'abana uko twobakurikirana urugo ku rundi. Hari ikindi wabajije ko ubutabazi bwihuse twokora mu gihe abana uvuze ko umwana ahohotewe. Nibaza ko muri Ndi mu bandi foundation ico kintu tugikora byihuse gose
kuruta uko wibaza ko twokwihutisha ibintu. Mu gihe utubwiye aho umwana ari naho ariko arahohoterwa, dufise abantu benshi bakerebutse, dufise abakozi babikora neza bakerebutse, bafise umwambaro wabo, niyo barenganye turamenya yuko ari abo muri Fondation Ndi mu Bandi. Aho rero muri ico gihe naho haba ari mu ntara turihutira kuduga, ikintu cya mbere dukora ca tuduga tukaraba ico kibazo mbega kimeze gute, tugakora na enquête twisunze n'inzego z'umutekano zihegereye. Ivyo turabikora cane, turabibijeje, mubitubariye tuzobikora. Kandi murakoze, turabashimira ko muzotubwira aho umwana ahohotewe ari, kuko turabishaka gose. Hama ikigira kabiri yabajije, yavuze ngo mbega mukurikirana gute urugo ku rundi, gukurikirana umwana ahohotewe urugo ku rundi. Kenshi nkunze kubivuga bakunze kumva umengo biragoye, ariko ni ibintu byoroshe cane. Niyo mpamvu twituye leta, twifashijwemo na leta birashoboka, kuko twararavye dusanga mu gihugu cacu hateguwe neza, umutumba ku wundi hariho abo twita abanyumba kumi. Nyumba kumi mu majambo meza nibaza yuko ari ujejwe inzu 10. Mbega hari umuntu ajejwe inzu 10 ugira umwana amanikwa kwibata akirirwayo ntabimenye, 2, 3, 4 bikisubiriza, ugahana umwana ukamumanika atubure nagushize ku mabati ntumvayo kabisa. Nyumba 10 izo nzu 10 ntabimenye. Twibaza yuko aho rero twituye leta bizoshoboka, kuko nyumba 10 izo nzu 10 arashoboye kuzikontrola neza tubifashijwemo na leta. Murakoze. Hama kuvyo aduhaye kwa mayide, yavuze ngo mushiraho ababuranira muri Fondation mu mategeko atugenga. Turafise abavoka, turafise umwavoka ajejwe ico gusa. Par exemple turafise n'abana twakuye ahantu hatoroshe, byasaba yuko dutegerezwa kuburana, kuko hariho nk'abana, nk'umwana yategerezwa kumanza gufungwa, tukemera agafungwa koko, twaremeye arafungwa aramara igihe mu gasho, kandi ako gasho yakamaze n'igihe afise n'uruyoya. Je ndamwita umwana kubera ko imyaka yarafise, hama n'uruyoya yarafise yararugumanye, yaramanje arafungwa, turavyemera, ariko turagerageza turitura umwavoka, aragerageza kutuvugira, baragerageza gukora uko bitegerezwa. Uwo mwana mu nyuma baramudushikirije, turabishimira Imana. Ico ni igikorwa kiri muri Fondation, ni itegeko utegerezwa kuba ufise umwavoka. Ico ureme cane, afande ureme cane, ico kirakorwa gose. Hama ikindi yavuze nuko yavuze ati mbega abo bana bari mu bigo bikomakomeye muzobakurayo mubazane bose, muzokoma muja kubatora mubazana? Oya, haba namba. Ahubwo abo bana turabavugira, abo bana baborezwe igufa, umwana kubitwa buri gihe. Par exemple je nka nagenda bakuva nkiri umwana muto, ndazi mu nzu 10-20 dukurikirana, umwana waborezwe igufa nabandamunzi nkiri muto, nabandamunzi. Uwo mwana nategereje nagenda no ndafise abadokoro n'ubu kugeza no saduhe bavuga ngo warakuze ko nukiregana. Babifata muri sense yo kuregana, ariko niko meze, ahubwo kuregana ubumengo no bigwiza gose, nka vyagura bikaba ikindi kintu gikomeye, kuko nasanze ubu nshobora no guhagarara muri sentare nkitwarira umuntu bikomeye, ku muntu ariko ahohotera umwana amuboreza igufa. Abo bana rero bari mu ngo zikomakomeye, ni kumuvuga ngo ni gute mufise n'abana bafise abavyeyi? Ego cane, kuko sinumva ukuntu wotora umwana ukamutwara kwibarara ukamukotesha, kuko muri enquête nagendagira naravyikoreye, narazikoze. Ugatora umwana ukamukotesha 5, ukaguha 5, hama umwirigara ngapusipusi akavuga ati je ndonse 25, wowe ndaguha vya bindi 5, namukose. Kandi nizere ko n'abarundi mubibona, mbega ni gute umwana iyo afise undi mwana mukurira gatoyi akamusunika umunsi wose kuzuba, murabiri izuba dufise, akamusunika umunsi wose mu makartier yose, avuga ati aha bambonye hari ujeje umutekano yahanguwe. Turazi ko abajeje umutekano bakarabikora cyane, akamukura kuri barabara ejo umusanga kurindi. Kandi je kugenda ndabishobora, ndagenda n'amaguru pe, nkabaganiriza n'uwasigiye jimira kibaza ngo turabagenzi, ndiko ndondera amakuru,
kuko barabatora abo bana baramugaye n'ibyo umwana agendana indwara y'ubumuga akamutwara mu gapusipusi akamutembereza umufashe kuri iri barabara uno munsi ukamusaba yuko mwobonana aca ahindura ibarabara akaja kuri indi barabara. Ibyo rero byari bindi twavuze ngo tubifashijwe na leta n'abarongoye amashirahamwe aharanira agateka k'abana twasanzeho yatwitangiye imbere, turizeye ko iki kintu gishoboka kuko tukizanye umuvuduko ukomeye, turibaza neza ko iki kintu gishoboka, tuzotera kamo kugeza igihe ibi bintu bihagaze. Barungitswe n'abavyeyi babo bakaza gukora, umwana ugasanga ntarakuze 18 ans akaza gukorera amafaranga mu rugo rw'umumama nawe afise abana, agaheza akamukoresha ibikorwa byose bikomakomeye yisunze ko abaje kurondera amafaranga. Muri ico gihe twavuze yuko tuzorondera imiryango bavamo. Mbega iyo miryango ibarungika, abo bavyeyi babarungika kubera iki barungika abana bose mu gisagara ngo baze gukorera amafaranga kandi bategerezwa kubarera? Ubundi jewe bambagije umwana sinkunze no kwemera 18 ans yuko ari umwana, oya, kuko mu kigi wanje muzotangara, muzosanga n'abana bafite imyaka 30 mu gihe utaramusohora n'umwana. Genda mwita umwana kuko none umwana wawe akwije 30 atararonka umugabo canke atariyungunganya ngo agende utabiteguye neza, ega nitwe tubafasha gutegura kazoza. Mbega utabiteguye neza hama umwana akaba ari ngaho, ni gute umurya umutima ngo umwana asohoke? Ni gute umurya umutima ngo umwana aje gukorera amafaranga akiri muto? Hari umwana kugeza ku myaka 30 kubera ko mu mutwe atabameze neza abakiri umwana. Ndabaha akarorero, bafise umwana imuhira, buri gihe Imana imbwira ngo erega umwana ufise nafise imyaka 23 kandi umwana afise imyaka 23. Imana ikanyereka ariko akinana n'umwana wanje ku gitanda bahazanye imisenyi. Jewe ndaryamye Estela ndababaye ngati mbega muko ibi bintu rimwe n'iki ko wakinye n'abana ukarenza, ngiye kuryama ikambwira ngo si ibyo gusa, ngo kubwenge bwiwe aho umuvyeyi uko yamureze aho yamugejeje, kuko nanamutoye mwibarabara deja. Umuvyeyi ambwira ati genda urondere, ukamutora mwibarabara umwana akava mu Kayanza akamanuka ngo aje ku kazi, ntawe umwakira ntaki ngo genda birakunda. Ugiye guperereza ugasanga umuvyeyi we arabizi. Mbega ni gute ariko atungikira abana muri ubwo buryo? Uyo mwana ugasanga afise imyaka 23 ariko umwuka weranyereka yuko yazanye amakopo mashanje murayizi ya kera. Ubu bana ntibakikina, bakinisha amatelefone n'amaportable ibyo nabonye. Ariko abana bakira bakina mashanje akazana udukopo agashiramo umusenyi akavuga ko ari umuceri. Nibyo bintu nabonye azana mu gitandi wanje. Abizana mu gitandi wanje barakinana n'abana banje, nkabona bariko baraduga basimba kugira babone igitanda kidunda, niko bariko barakina. Mbona niwe bayoboye mu gukina iyo mashanje. Nuko bararambwira ngo urugeza ariko nugo. Nacenda mutwara mu ishuri. Ari mu ishuri, aja ku ishuri agataha mu bana, kandi ndiko ndamukurikirana buri gihe. Ico Kendi akoze umwana w'iwanje nico akora, tugashwana akavuga ngo yankubise, ndamusubiza ngo azira hose. Bisonga ngo ubwenge bwiwe buracari he, buracari hasi. Mu gihe uwo mwana ameze uko, mbega wacumurungiye ngo aje gukora akazi, bisaba yuko umurera kubera ko hari umwibarutse. Rero umwana Jesse ndamwita umwana ngo wa 18 ans, sinkunze no kubivuga. Kwigisha ubuntu rero no guhimiriza ni igikorwa kidasanzwe, dusanzwe tunabikora, ariko ni igikorwa twasanze gisaba inguvu cyane kuko dushaka kwinjira mu ntara zose z'igihugu cacu no mu makartier y'igisagara ca Bujumbura. Ibyo rero biri mu byo tuzokora, murakoze cyane, biri mu byo tuzokora kwigisha. Ariko kandi nibutse abarundi yuko mu mico dufise nta muco dufise abarundi wo gusegerereza. Uwo muco jerekana yitingeso. Ico rero naringe ntakivuda akinyibukije, murakoze cyane. Kuko mu muco wacu w'ikirundi nta muco wo gutega amaboko kwibarabara n'abana uhari. Naho mwana wagira ati naho wowe ugira ucikana nta kintu ushobora kusigurira uri umuvyeyi n'abana babiri b'imicuko ukaza kwibarabara ngo uje guseka. Uwo muco mu Kirundi ahubwo nasanze mu ngenzi dufise abo tuzanana buri gihe barahagara akambwira ngo Stella ndakwinginze duhagare turabe. Barya abantu bariko bakora iki? Bariko barasana nabajya abana babiri. Okay, bajya abana babiri baravukana, bisobanura ngo bajya abana babiri bose papa. Ndafise abamama
nagize enquête nsanga abo bamama abasheri babo niko nobita abagabo babo kabisa nibo babarungitse genda ugerageze usege hama niwaronka turasuma akagenda agasega hama agataha asumye bakaca basangira n'umugabo wiwe mbega uwo muci Burundi urahari uwo si umuco n'ingeso rero turayituza kabisa si umuco tubakuramo kuko ntaho biri ntaho byanditse ndi muto ndabizi ariko ndasoma kandi ndakunze kubaza kandi nakuze mbaza mbega birarekuriwe ko umumama avyara umwana wa mbere akagenda agaseka akaca amukurikiza nkamubaza madame uyu mwana yo bebe muravukana n'uyu barasangiye papa ati papa ari he ari muhira papa ari he yagiye gukora ikiyende papa yagiye gukora yamwemereye ko umutambukanyi wiwe aja gusega hama baze bahurize hagati bantu b'Imana wose umuco n'ingeso kandi ingeso iratuzwa sinari nzi ko ashoboye kuba yo kumviriza umuntu ku rugezo murambona abikoramo turafise biro ya Écoute turakunze kubivuga kenshi turakunze gutanga ama adresse tukavuga ati ubu muri ino saha ariko akorera kuri biro yo kumusufe aho bita kuri Prestige tukavuga ngo yumviriza umuntu wese umwana bakunze no kumuderanje ugasanga haje abapapa ngo mbega ntimushana twumviriza ngo mbe ni gute abana mubaha ibibazo bonyene ngo n'abavyeyi ngo n'abamama bureka natwe muze mwatwumviriza ngo nk'ubu jewe ngo bampohoteye umva kubera ko baramenyereye ko aricyo ajejwe arumviriza cane kandi iyo ariko arumviriza jewe bigasanga ndi kuri biro ndamuraba nkumva umengo arexagera nkumva ati mbiko wamwumvirije birenze ukuri oya nawe wari kumwishura iki akambwira atoya sinari kumwishura ico naretse aravuga hariho n'ibindi byari bikenewe ko avuga arabumviriza ku rugezo jewe mvuga ati je ibyo bintu ntabyo nashobora kandi je niyizi ko nari umuntu numviriza uwundi nkafata ingingo ariko buri gihe je ndiko ndumviriza ndanyarutsa ico mu mafiyo nashikirije je naco bishobora gose kubera ko uri kuravuga nihutira kumviriza inyishu ukavuga nkihutira kumviriza inyishu hariho nk'abajejo barungitswe na Solidarité numva bariko barandengera ndavuga mwebwe basanze atari hari directrice uriya Madame Lucienne niwe bijejo basanga si hari mba oblige kubumviriza baravuze bari kumwe n'uwo muri Solidarité ndababwira nti je numva mwateneje wa mukobwa duga politike nakunduganire ugende muhira undondere nimba kumwe wahuba bangira igituma base ko winjira hama nibananirana uzubabwira ati ndungitswe na fondation naho muri Solidarité ati inzego zaho twe turazikomunika bakwinjize mu nzu kubera ko nimba watwaye inda y'indaro uraguma mu serege gushika ryari nabonye mbere agira cikane ukuri kuko nabonye uwo mukobwa yarameze ejo afise inda y'amezi 6 yagira mfire mu maso ndavuga mbega umuntu ndabanza namushire mu bitaro avuye mu Kayanza ndabanza ndamushire mu bitaro ntigishoboka ndatoya nta bitaro njamo manzi uje ugatumba iwanyu utahe bamenye ko utegerezwa kuhabahama tugukurikirane mu bitaro byahumva kugira ngo agateka k'umwana umuvyeyi we nyene akubahirize mbega yatwaye iyo nda uramenye wayimuteye uwo mwana aca tumushiraho twebwe murindi bubanze tuca twakira n'abavyeyi tugende tumwakire tutazi iyo byazananye wari umuvyeyi wamaranye imyaka 23 mu nzu igikunda icya gikorwa cy'abavyeyi bategerezwa kumviriza abana mbega byagenze gute kuko ugiye kuraba umuntu yabisiguye ni cya kindi cyagarutse kumurungika atarakwiza imyaka aza ngo aje gukora baramuhendanye akamubwira ati ngo twigire tugire harigira mariage uzo mu nzu akavuga ati ndagutwara je turapanga inzu umuhungu abonye bikomeye akaca amusika abo rero ndiko ndamumviriza je numva umengo notora inyishu byihuse ariko ndazi yuko basanga Madame la Directrice Lucienne ndamwizeye iyo bahamusanga yari kubumviriza bibyimbitse birenze uko je ndabikora kubera ko nibaza yuko Imana ihashira uhashoboye arabikora rero icyo kintu turagikora cyane turumviriza gose kuko hariho n'umwana aza avuga ati jewe papa na mama akorera mu Gatumba mba mu Kanyosha nirigwa nyene kuri station rero nirigwa ndasaba kubera ko nanjye baba bansigiye tugende muhira tubirara ugasanga we agiye kwihutira no kugira enquête
agerageza kuganiriza umwana gushika ku kanyuma, akaganiriza umwana iminsi 3 kugira ngo amenye uwo mwana mbega nivyo cyangwa umwana ariko arabesha, kuko abana benshi ubu barabigize umwuga nabivuze, barazi no kubesha, baranabatuma kigenda uvuga ukuntu mujya ngo niyaguha 5 cyo wibwirayo. Ivyo rero turabikora cyane, turumviriza no kugira ngo tuvuge ngo no kugira ngo shike kukuregana ni kubera ko numviriza numvise ari byinshi nkavuga ati ubijejwe arahari genda kumviriza. Ico rero turagikora cyane, uretse yuko twocongeramo ngira ngo n'abakozi b'Imana, kuko ibyo bumva nabigoye kumenya. Hari ngiye umuntu akubwira ibintu ugasanga ariko arakubesha, akakubesha no munsi nejo na se ugiye akakubesha na nyina ugiye akakubesha. Rero birasaba na Mwuka Wera niko bivuga. Mwabajije ngo iki kibazo c'abayaya bari mu ngo uko bokwigishwa, ico ni ikintu cihuta cyane turiko turakora, dushaka no gushikora muri uno mwaka nkuko nabivuze ngo icambere tuvuze ngo bigishwe ubuntu. Muri ubwo buntu nyene naganiriye n'umuhinga ajejwe iby'agateka k'abana, yigeze kubikora igihe kitari gito muri Amerika. Mama araherutse kuza hano gukoresha ikiganiro, naciye nihutira kumurondera kuko nabonye akoresheje ikiganiro kijanye n'indwara zo mu mutwe, ariko we ariko yisunga abantu bakuze. Ndamurondera aho yashikiye, ndamusaba umubonano, ndamubaza nti mbega wovuga iki kucerekeye aba bana bahohoterwa nabo mu ngo, aba barera mubikora gute, bigenda gute, ko usanga aba bakuze mwasanze aka kabazo bagira mu mutwe arakubakuze canke ko bakarahere mu bwana. Arambwira ngo ivyo byakubwiye nde? Ndamubwira nti tubishobozwa byose n'Uhoraho, kuko je ntaho navyize, uretse yuko ndazi ko ndafise iyerekwa rinyereka ikintu kanaka. Aba bana bariko barakura ugasanga umwana naho wogira gute nashobora kurekura umugi arafise aho yabikuye. Uyu mwana ariko arakura akaba vital, akabubwira iki, umuvugije kabiri na telefone, afise aho yabikuye. Muri ico gihe yarambwiye ati nukuri ibyo bintu ati jendi mu babaga mu mutwe, ibyo bintu ndafitiye experience nini cyane, ndashobora kuba no kuganirira cyafata amanota kuko sinkunze guta hasi ikintu numvise cogirira akamaro mu gateka k'abana. Twasanze abo bana uretse yuko uwo muyaya yo mufata akamucurika akagira iki, yakivuze neza nk'umupapa, jewe ngira nakivuge nka ndi mu bandi usanzwe mvuga, kuko ni ibintu nakurikiranye kandi nabonye. Mu bisanzwe aratora umwana akavuga ati aho wahereye urira gezaho kagaterera, ataho waririye mama ndarusha, akamuterera akamuceka umutwe. Bona abavyeyi barabigira, ndabaze gushwana n'abavyeyi benshi cyane barabigira. Agatora umwana akavuga ngo mana ngo aho nagahoreje yakubita. Hari ukuntu twize hora nkwinginge y'umuvyeyi yaguke, hari ukuntu babihinduye rikabikofi basikacaga ngo estera ngo wo muri normal wibonye abantu batumutwe subutumutwe. Je ndabona none hora nkwinginge, hari umwana ufata ugace kangura guke, mugabo uzora abavyeyi yamaze gushavura mu mutwe birahinduka, wa mwana hakumubwira gahoro akamuceka ngo aho yahereye. Atari umuvyeyi rero abaye wa mukobwa bwa ngo reka mana ndamwihoze, kuko afise n'ibindi bikorwa ashobora gukora. Afise gufata impuzu ziba akazizinga, usanze zitazinze uramushwanira. Afise gukurikirana utundi tuntu, usanze tutameze neza ukamushwanira. Turabe hamwe ku bavyeyi, ushobora kumushika ugashwanira uwo mukozi wasize mu nzu, bigatuma uko ushika ushwanira akantu ubona atakoze, utabajije situation y'umwana ugasanga umwana yagorana, kuko turazi ko abana birashika bakagorana. Rero kujya kumuceka mu mutwe nibiherera harya, si ukumuceka cyane, simvuze ngo kumunyuganza ngo amute kw'isima, oya, mvuze kumuceka ku bitugu hama ukamuterera mu gitanda. Ndazi ko mubyita bito, abavyeyi babyita bito cyane, nabibonye kandi ari umwana wiwe. Jewe rero mvuze ngo ese uri posede, sindi posede, uri posede ni wewe uri kuramuceka cyane, hama ukamurekura ngo ubaze aho yaririye ngo arexagere, niko tubivuga. Ariko tugiye kubiraba uyu mwana, uyu mama yarabimbwiye, ndamubwira ati yo ndaronse uwunganira, ndaronse uvuga nkanje, arambwira ati yo jewe umwana wanje uri kuramuhoza ndakuraba uko umufasha, niko nanje meze. Rero mugiye uri kuramuceka cyane akubwira ati ubwonko bwiwe
ntibuba buragera igihe wowe ucekangura gutya mu gihe ucekanguye rero hari igihinduka aho nyene ukamureka agakwiza kenza hama akagwara kandi agwaye iyo ngwara arabitara aho ati ndagutwika ndagukubita ukamubwira ati reka ico ngo ntaco ndeka ukibaza ngo nandi byavuye babapimye rero basanze abo bana ari ba bana bahohoterwa bakiri bato ndabyita guhohoterwa iyo mvuze guhohoterwa umuntu aronse umwana banise ngo nyongereza umwana ndafise abanyita ngo nyongereza umwana bo bafise amazina menshi banyita nyongereza umwana arinjira cyangwa ni umwansi umwana nibaza yuko akiri muto nta kandi kazafise nako konka nyene none kugira ngo ashobore guhaga wibaza ko agira iki aronka abonye nyina umwanya muto ntihagitaha je mbashaka umwonse kuko umwana ugiye kubira aguma kesi ya kesi ashaka kurondera ryabere ni kubera iki aragukeneye rero aba bayaya nubwo tubigisha turabe n'abaha abantu hari n'ibyo kurabirako akabona ukuntu ugacekangura mu mugongo byahindutse ikofi agakubita navuga ngo ukasanga ari karamuceka kabisa mu mama nkambwira madamu byukuragira nibiki ngo ndiko ndamuhoza uri kuramuhoza uri si ngo abadamu ngo bibujumbura mwarigize ibintu Jesu suwe bujumbura kabisa oya ahubwo uwo mwana hari ikintu uri kurahindura muri we rero ico avuze cyo kwigisha abo bayaya ico kirihutirwa gose ego dusanzwe tubikora mugabo ntidushimika nkuko yabivuze kuko gushimika no kubishiramo amafaranga no kubishiramo uburyo akamenya ati mbega ngiye kwiga ntahaniki akamenya ati ngiye kwiga je gatahana déplacement kandi niko bitegekanywa mu ma conference yose tukabubahiriza kuko je ndakeneye ko ababone bicara mu masale nkaya akicara nkamenya ko umuyayi yicaye muri sale yiyubashe nkarondera kwa stage zibazana nkabubahiriza hama akamenya ati ndatahana amahera y'itike kwandi mu bandi ndaziko ndayatahana hama muri ako kajyo nyene ko kumwinginga je bakunze kuba abagenzi ko baziko ndabinginga kandi nibazi ko ndabarega kandi ndabarega ariho bari umenga sindi ko ndabarega ni wowe naje karumwe nari yakugo nashaka zikaika kubanye kenshi uzokagabanya nkaca azokugira uzokagabanya fata umwana uzomubwira ati umwana yagoranye no munsi aho kazi nako nakoze nitwara ritsunga nkaca azokugira nkasaba muri kumwe ngo nabaye umugenzi wiwe ndi n'umugenzi wa maruja nje kuregana niko meze ibyo turabikora ndabizi ibyo ndabikora kenshi rero abayaya turaba abagenzi mu kanyosha by'abayaya n'abagenzi banje aho mperereye n'abagenzi banje shaka rero kwinjira muri Kinindo twinjire muri Kibenga twinjire muri Mutanga twinjire hose twinjire izi za Kamenge tubiyegereze tubaha agaciro manza umuha agaciro tubaha agaciro tubigishe twabaha agaciro bantu b'Imana ndabicaritse nta mwicaye abo bayaya bakamenya ko batahana envelope y'itike mugira ko abayaya batagena bumvira icyo nababwiye utacumbirije abagwaye mu mutwe kandi ugwaye mu mutwe tuzomugushikiriza tuzokubwira ati tugiye kubiraba debat twakoze hari abayaya twasanze bagwaye mu mitwe bisaba yuko mutwara kwa Rojanti mwafashe ko bagenda basazi sivyo na gato jewe namayo muzobatse kwa Rojanti turaja turivuza kubera ko abapsikologe bafite icyo bavura uragenda ukaganira nawe kandi afite cyakungura arafite n'ama exercice ashaka gukoresha bambwiye atesera urezagera urarengeje jya kwa muganga ndaja kwa Rojanti bavuga ngo nagwaye mu mutwe oya hari hamwe tuzokura muri bo tubatware kwa Rojanti kugira ngo tushobore kubasubiza mu ngo ico nico gikorwa cyihutirwa The One Foundation igiye gushikiriza muri mwaka ico tuzogikora kandi tububahirije kandi turabibemereye yuko muzobibona bimeze neza ahubwo mwebwe muzobe muratwegera mutwegereza abayaya bana mwebwe muri ngaha muzotwegereza abayaya bana nawe abana je namwe yanca ko sindamuramutse bimwe byo kuramutse bamabuje gusaza karengana mbonye muyani sawa umeze neza n'umusi meze neza uranezerewe ndabaganiriza kugira ngo babone ko tuba abagenzi niho tumenye ibyo bakora niho tumenye ibyo barimo nihambwira ati umama ujanje nashobotse amaze kumbwira nashobotse ndaraba nkavuga ati mbega ko kavuze ko adashobotse ubwo kakana je ndiko sotera umwana mu byumve ngo nkuko bavuga ndi posede ngira niko bimeze kuko mba ndiko ndondera wa mwana gusa bazi ngo ndumugenzi wabo nta namba mba ndiko nirondera umwana hari haba mu maje twamenyanye kubera abana benshi nabanda gisubiramo ababanyi banje tumenyana kubera abana
kuko nimba hari ikintu numviriza gituma ngwara Imana ishimwe sigaye narakize na mitende ndi mitende ubu kuko nigishobora gukunda ko numva umwana ari mu karuru ngo ntekereze niho tumenyanira abamama nashize mu masoko niho tumenyanira kuko ndumviriza gose nkumviriza uwo mwana ariza iminota ingahe nkamanza nkayiharura sinshoka ndakuvogera ndumviriza iminota nkumviriza inkoni yakubiswe nkumviriza uwo mwana yaboshwe ndabanza nkabyumviriza byose ibyo rero umwe wese abikoze muri mwebwe nko twabituye ababanyi ukagira agenda asabanye nka veni tuba bagenzi kubera ico mbega wani wagira veni undi akagira veni nyumva ko tuza tubakorana iki kagateka k'abana birashoboka n'abanyumva kumi nta kindi ndabarondera ko jewe duhuye sindamurengana ndamuramutse kuko turabakeneye muri fondation hama ikigira kabiri yavuze yabajije ngo aba bana buri gihe inzego z'umutekano zirabatora zikabatwara mu kigo Muyinga bakabatwara mu Cyankutse hama bakagaruka none murazi ko ari kubera iki reka ndakibabwire mu nampinyuze bafise abavyeyi niba abana nababwiye nti bafise abavyeyi reka ndabarege aba bavyeyi gito bahanwe hakurikijwe amategeko je nkungiye nirondera aba OPG kugira ngo basomere amategeko gusa barangenda kubavizita gusagira numva amategeko kugira ngo ndondere ukuntu ndega umuntu byimbitse fise n'ivyemezo kuko ugiye kuraba abana bagaruka nta mwana agaruka yigenga mu ibarabara na enquête twagize abo bana mubona ngo bariko baratembera bagize mama we bari quelque part yarungitse umwe mu Kamesa arungika umwe kumusaga muri Rombo bafise ukuntu babarungika rero mu gihe ubutwaye ruguru araheza akaza kumurondera akarondera ukuntu umwana asohoka nka kujya utwaye umuntu mu gasho abi baba baramurondera bakamenya ati afungiwe mu Kanyosha hanaka acaza kumurondeza niyo mpamvu bajya abantu ubona bagaruka kubera iki bari kumwuga bari ku kazi abakoresha ubwo buzi n'abavyeyi babo bwite canke ababasigaranye mu gishingo c'abavyeyi bimwe navuga ico rero tugifashijwe n'inzego z'umutekano tukagifashwa niyo leta nyene tukagifashwa n'abajejwe amashirahamwe aharanira agateka k'abana nico kintu nyamukuru cyatumye no musi dukora conference de presse nico kintu nyamukuru cyatumye tubikora dushaka kubitura kugira ngo dushire ingufu hamwe kandi dushize ingufu hamwe jewe ndi mu bantu biyemera kuri ico cy'abana ndaciyemera ko kubera ko ndafise ikimpinda kugikora kuko ntanagikora je sinzi aho munsanga muca musanga mba kwa Rugenti kugira remba amahoro sinje kwa Rugenti kubayo jewe cyo nzogikora hama ndayifashijwe na leta n'abajeje agateka k'abana ndazi bizoshoboka kuko bizogira ingufu murakoze